Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi bimbonesha kure yanyu Look Media, nkizereye ko muri benshi kandi mumerewe neza. Ndabaha ikaze mu kiganiro Mvura Muganga. Uno munsi rero mu kiganiro Mvura Muganga biza gutandukana cyane nuko mwari mumenyereye tubabwira ibijanye n'ingwara zitandukanye, tukarondera umuganga kugira ngo ashobore kudusigurira izo ngwara ingene zimeze, ingene zifata, ibimenyetso vyavyo n'ingene zivugwa. Uno munsi rero zakurabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'ibidukikije ku magara y'umuntu. Kumbure benshi ntimwari mubizi, mugabo ibidukikije iyo bihungabanye hajya n'amagara y'abantu arahungabana. Muti bigenda gute? Vyinshi ni muri iki kiganiro kugira ngo tumenye neza ihuriro riri hagati y'ibidukikije n'amagara y'abantu. Twaciye twegera umukurambere asanzwe amenyereye cyane ibijanye no gukingira ibidukikije. Uyo nawe si uwundi ni Ambassadeur Mbonerane Albert. Muri no minsi afatwa nk'umuntu yanonosoye ibijanye n'ibidukikije kubera bikozemwo imyaka myinshi. Nibaza kudusigurira ingene ibidukikije iyo bihungabanye n'amagara y'abantu ahungabana. Mugabo mu gutangura, Albert Mbonerane ninde? Je navukiye muri commune bita Cankuzo ku mutumba Nyabisindu, aho naho hari mu 1953. Hanyuma rero ndiga amashure, Imana yarampezagiye ndiga mu ishure rikuru ryo mu Rusengo. Hama mu nyuma ndaho umuyobozi w'ishure y'Igatara. Hama ndiga kaminuza, nize ibintu bitajanye n'ivyo nkora, ko nize ivy'indimi, Igifaransa, kugira ngo ko nagomba ko ari byo nigisha. Hama mu nyuma ndagira amahirwe, hamaze kuza ibintu bavuga byo kurwanira hagati y'akazina muntu. Ni mu bambere batanguje ishirahamwe ryitwa Iteka, kugira ngo tuvugire hagati y'akazina muntu, abantu bapfungwa, abantu sinzi ingene bivuga. Hanyuma mu nyuma ndarongora ikinyamakuru cyitwa Ndongozi. Hanyuma nyakwigendera President Melchior Ndadaye ngira niho habuye iryo zina Ambassadeur, nja guserukira Burundi mu gihugu cy'Ubudagi, na mu Budagi, ariko naserukira n'Uburundi mu gihugu cyitwa Pologne na Autriche na Suisse ni Vatican kwa Papa Chogyari, Papa Yohani wa Jean Paul II. Hanyuma rero mu nyuma ndagaruka kuba ntashe mu Burundi, inyuma yo habaye amantuza amasezerano y'Arusha. Singine umuntu nyine bampamagaye ngo ubona uza kuba umushikiranganje. Ndaja muri leta, ndaho umushikiranganje w'amakuru no kuvugira leta imyaka 2. Ha mu nyuma ndabo umushikiranganje w'ibidukikije imyaka 2. Hanyuma rero matora yo mu 2005 naciye mvuga nti reka politiki ndayirekera abandi, niyo nacengira rero ishirahamwe ryo gukingira ibidukikije. Kumbure abatari bake ntibari babizi, mugabo hariho ingwara nyinshi muri no misi ziboneka mu myaka yeze zitaboneka, amakanseri, abana bavuka bafise ubumuga butandukanye. Muramaze kumva abana bavuka bavukanye imitima yuguruye, abandi bakavuka bafise imitwe mininiya. Ivyo vyose ngo birafitaniye isano n'ihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe naryo rivugwa iyo ibidukikije vyahungabanye. Mu gitabo ca Bibiliya, igitabo c'Amamuko, haranditse ingene Imana yagiye arema ibintu, ibanza gutegura aho umuntu azoba. Ku munsi ugira wa nyuma wa gatandatu niho yaciye rema rero umuntu, ikimushira mu murima wa Edeni. Ni kuvuga umurima umeze neza, urimo vyose, harimo amashamba, harimo amazi, hariho isi, hanyuma n'izuba ryari rihari, inyenyeri zari zabonetse, byose rero umva byari bimeze neza. Urumva rero gifatanya amagara no gukingira ibidukikije. Uco bibaza uti none Imana yiza kurema umuntu ku munsi wa mbere, atamazi ahari, atakayaga kahari, atazuba ryaka, yari kubaho gute? Yari guca amagara acahungabana. Hanyuma rero mu nyuma naho hariho ivyo tugenda tubona, ibi vy'ihindagurika ry'ibihe n'iki. Hamwe woja mu gitabo c'umuhanuzi yitwa Ezekiel, hariho akajambo kankozeko, nuko Imana yavuze ati murashobora kurima vyose ku nkengera z'inzuzi, kuko niwaja gutera igiti ahantu hatari amazi gica cuma.
ati mugabo mubigenze gutyo, ati kandi rero muzorya vyose, ati ayo mababi nayo muzoyakoresha nk'umuti. Urumva none ni guko Imana yovuga ati ayo mababi muzoyakoresha nk'umuti, umuti no kuvuga no kugira ngo amagara amere neza. Hanyuma rero mu nyuma ibintu vyagiye birahinduka, ngene basokuru bacu bavuga ati Burundi igihugu gitema amata n'ubuki, n'ahandi kumbure niko vyari bimeze, ariko rero ugasanga rero ingene ibintu bigenda bihinduka, vyose vyarahindutse uhereye mu 1800 aho batanguye gukoresha ubuhinga, haba mu kurima, haba mu gukora vyose, ugasanga bico bititura isi yahora iduha ivyo kurya bimeze neza, cyangwa iki ugasanga umengo ni nk'uburozi turiko turarya. Hanyuma rero kubera amahingo yabaye menshi, imyuka ikaja mu kirere, bigenda vyongerekana, ugasanga rero kakayaga keza wahora uronka uri munsi y'igiti cyangwa uri kurarima n'iki, none ugasanga uri umuyaga uri arakwinjiramwo ukuzanira ibintu bica bikugwaza. Hanyuma rero ntakubesha, hari mu mwaka wa 2014 hariho inama yari kiratunganywa mu Budagi, mu gisagara gikuru ca Berlin, yari inama ifatiye kuri ivyo wabajije, amagara y'abantu n'ihindagurika ry'ibihe. Hanyuma rero umuhinga atwara ishuri kaminuza iri i Berlin nyene aradusigura vyose nyene vyagiye birahinduka n'iki, bihinduka kubera ibikorwa twebwe abantu dukora, kubera ubuhinga. Banogira ati hamwe no kugira twiteze imbere dukora ibi ingene tubikora rero ntiturabe tukabona ico tuza kwimburamwo, ngane turaba ingaruka mbi ivyo bintu biza kuzana. Amaracho aratubwira ati muri ico gihe yavuga ati uravye ihindagura ry'ibihe, ikirere carononekaye, hamwaje usanga turiko umwuka turonka umeze nabi, ati hamwe woharura ingwara zifatiye ku mutima no guhema, ugasanga amahaha yaramerewe nabi. Ivyo vyose ugaca usanga rero bitwara amagara y'abantu, bigasaba n'uburyo bwinshi kugira wivuze, aho usanga n'ubwo buryo atabugira cyane n'ubuhinga buhari budahwanye, ugasanga rero amagara y'abantu arameze nabi. Hanyuma rero yaratubwira n'ibindi usanga kera hariho ingwara umwana kivuka utashobora ngo umwana ngo aragwaye iki, uno munsi arashobora kugira ngo umwana amaze imyaka 3 ngo afise kanseri, ariko ivyo kera ivyari bihari. No kubera iki? Ni ingaruka mbi y'ivyo tugenda tubamo, ihinduka ry'ibihe ryagiye riraba. Hanyuma iki naco nuko womenya dufashe iyo bavuze ngo ihinduka ry'ibihe, twofatira ku bintu bibiri. Hamwe haragwa imvura nyinshi, cyo twokwita isegenya. Ucuraba iyo mvura nyinshi yaguye hakaza isegenya, imisozi gatemba. Y'imisozi itemvye ntigenda yonyene, irahitana n'ibikuriyo, yaba imirima cyangwa iki. Ejo umuntu yari yarimye akabura ico afungura, hanyuma hari nawe usanga iyo musozi uri kuratemba uhitanye inzu, ugahitana none wari uryamye utazi ko biza kuba, ugaca usanga rero n'abantu barapfuye kubera ivyo biriko biraba. Cyangwa handi naho ugasanga iyo haguye imvura nyinshi nyene y'isegenya, ugasanga harabaye imyuzurira iki, amazi agatera, kuko amaze gutera ivyo nonekara ni vyinshi, uwishura ninde aguma ari umuntu. Hama rero ikintu womenya nuko abahinga gushika n'uno munsi ntibarashobora gutora ikigwanisho cyo guhagarika amazi, ngo amazi naho yazibira arondera haca, kuko nta n'ivyo rero. Hanyuma ikindi ca kabiri cerekana ihinduka ry'ibihe, y'imvura itaguye ari nyinshi haca haza izuba ryaka cane, hanyuma rero ugasanga imirima ntaco ikoresheje, ishobora kuza gutera ahantu imvura itari kiragwa ngo ivomere ivyo uriko urarima. Muri ico gihe rero hamaze kuza ubugaragwa, naho nyene impemu zisha zimera gute, zimera nabi, ugaca usanga rero ubushuhe bwongerekanye, hanyuma ugaca usanga
amagara y'abantu ntameze neza. Abatari bake barashobora kwibaza ati mbega neza na neza amagara y'umuntu ahungabana bigenze gute kubera ibidukikije vyahungabanye. Biragoye kumva kumbure. Reka dufata akarorero, umuntu aba ahantu amashamba yahonye, ibiti vyose vyaciwe bigahera, mugabo uwakabona agikomeye. Kuza kumubwira uti naho amashamba yahonye, naho ibiti vyahonye, birafise ingaruka ku magara yawe nawe agikomeye, mbega yo bitahura gute? Dufatiye ku giti, hari abantu batazi akamaro k'igiti. Akamaro k'igiti, iyo umaze kugitera ahantu, imvura iriko iragwa, amazi aca yururuka akagenda mu mizi y'igiti, hanyuma ayo mazi nayo akabandanya atemba, aho tuzoronka amasoko y'amazi. Hanyuma ico giti kandi kigumye ngaho gifata akayaga kiduha ni keza. Je nama mbwira abantu mbe haraho nsanga izuba riko riraka mugabo agahitamo kuza kwicara munsi y'igiti. Navuze nti mbe hamwe umunsi uboneka umuntu aza gutanga facture y'umwuka uri kuraronka ngaho woriha ngahe. Muramaze kubona yugiye mu hoteli cyangwa iki hari ibyo bita climatiseur kugira ngo hamere neza ngo ushe bugabanuke, mugabo gacu usanga ayo amafaranga bariha muri regidezo kuri iyo climatiseur itwara uburyo bwinshi kugira ngo bibandanye ikora, mugabo ico giti caguhaye akayaga ku buntu hamugaca ugenda ugira ngo ntaco kimaze. Urumva rero tugiye aho mu mitumba ahantu hari amashamba, ugasanga amashamba barayatemye kugira ngo bagure aho barima, hanyuma ugaca usanga rero ukamubwira uti none bimeze gutya ngo ntaco, mugabo ntamenye yuko ico giti akayaga aho raronka bizogenda gute. Ejo imvura niyagwa y'amazi nkagira hanyengetera aca agira gute, aca atemba. Amaze gutemba muramaze kubona umuvuduko, imirima irononekara. Imirima nayo imaze kononekara, mbwira ingene uzogira amagara meza utagira akayaga, utagira n'ivyo ufungura. Hamugaje usanga rero yego uragira ngo ndafise uburyo nzoza gusuma ku isoko, yego urashobora gusuma ku isoko, mugabo gace usanga rero nk'umwana yahora afise utuntu arya tuvuye mu vyo wahora wimbura, gace usanga rero ngo arishwe n'inzara agize gutya. Ivyo vyose birafatanye. Nico gituma ubu uravye inkukura zigenda ziraba, ugasanga imyuzurira n'iki, urashobora kugira ati nagiye kubaka hajya ku ruzi, hameje ugasanga rero kubera ivyo vyabaye uruzi rurarenze inkombe, inzu yawe iramenetse imeze ucuraba ingene bica gutera. Ni ingwara badakunda kuvuga ariko bitera ico bita ihahamuka. Donc ucugira uti mbega ngiye kubaho gute, uburyo nari nakoresheje none nzosubira kuronka gutya, ugaca usanga rero urabuze umutekano. Hariho ingwara batazi gupima ariko zibonekeza cane bivuye kwihindagurika ry'ibihe. Abantu benshi iyo tugwaye ingwara tukaja kwa muganga, abaganga baratubwira bati kugira ngo iyi ngwara ntuzosubire kuyigwara canke ntuzoyigware mu kuyikingira wo bigenza uko. Mbega kubijanye n'ingwara zidufata kubera ibidukikije vyahungabanye, izo zozo umuntu yozikingira gute? Mbega hokorwa iki kugira ngo abantu ntibasubire kugwara kubera ibidukikije vyahungabanye? Nuko twokwishira mu kibanza c'ugwaruka, abana turiko turibaruka, abuzukuru, twishire mu kibanza c'abati mbe hamwe isi yotituka rwose bivuye ku bikorwa turiko turakora. Vya bigwanisho ja mu kirere bigasambura ikirere cangwe imicafu dupfa aho dutaye hose, ivyo vyose ugira uti reka tugire tuti reka twikubita agashi twitegure neza, ejo ntitugire ngo mbare mu gifaransa navuga ngo après moi le déluge, je nagende bisigaye sivyi wanje, none uriko wibarukira iki, uriko ivyarira iki, kandi tugira tuti ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo, nibwo kazoza k'ejo. Uno munsi rero nuko twokwisubirako tukategera ikibanza Imana yahaye ibidukikije. Umuntu ari hagati y'ibidukikije, ivyo bigukikije no kugira bikugirire ineza. Ntitubisambure rero kugira ngo ejo ugwaruka abana bacu abuzukuru babura ingene babaho. Hamwe bazogira mbega abasokuru bacu babigize gute kugira bagende basambuye vyose. Hanyuma rero ikindi naco nuko na cane umbabarire
hariho ababigira batabizi, hari nk'uturira ishamba atazi, wowe agira ati ndiko ndaturira ishamba kugira ngo ejo hamere ubwatsi nzoje kuragirayo. Urumva niko abibona, muga ntamenye ingaruka mbi y'iyo shamba ariko araturira. Amazi ugasanga imicafu twataye muri Tanganyika, hama ugasanga ngo amafi ntakihari, ngo amafi nangwa aza ngo arazimvye, none Tanganyika icevuga ati ni mu mwahisemwo, amafi mo yahaye imicafu aca yiruka. Hama iyo fi nayo hari ifi bavuze ngo ishobora kurya imicafu yitwa ngo tilapia, iyo nayo ukagenda ukayirya ngo ni ifi nziza, mugabo usanga irimo gutera uburozi. Urumva rero byose hamwe twohaguruka tukumviriza ico isi tubwira, ico amategeko ahari avuga, byose byohinduka tukubaka cane cane. Je Uburundi sinzi ingene twobivuga, isi yose mbanze ndayireke, mugabo hariho waciye umugani ati hamwe umwe wese yo kubura imbere y'umuhana wiwe. Igisagara ca Paris aho turi mu Bufaransa coba cabaye ciza gose musi umwe. Aha rero ngarukiye hamwe twebutse ngaha mu Burundi, dufatire ngaha i Bujumbura, Igitega, Ingozi, hamwe umwe wese yogira ati reka nkubure imbere y'ahomba, twese tugakubura, udusange ngene Burundi busubira kuba ico bita Ubuswise bwa Afrika. Ni kuvuga Uburundi butotahaye, aho utera ibintu bikamera. Inshuti namwe bakunzi, twari kumwe muri kino kiyago kijanye n'ibidukikije n'ingaruka z'ibidukikije ku magara y'umuntu. Ndabashimiye kubona mwakwirikiranye kino kiganiro, nkizera yuko mwahamenye ibitari bike, na cane cane kumenya yuko iyo ibidukikije bihungabanye bishobora gutuma amagara y'abantu nayo nyene ahungabana. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwakwirikiranye kino kiganiro, nizera ko mwahamenye ibitari bike kubijanye n'ingaruka mbi iyo ibidukikije vyahungabanye, ingaruka mbi bigira ku magara yacu. Ndabashimire cyane. Mugabo nshimire mwe vyimva mutima Ambassadeur Albert Mbonerane, we yemeye kutuha umwanya wiwe akadusigurira ingene ibidukikije bihungabanya n'amagara y'abantu. Nkaba rero ndamushimiye, namwe mwese mwakwirikiranye kino kiganiro ndabashimiye, nkabifuriza ibihe vyiza aho muherereye, naho gutaha murakoze.